Ingingo z'ingenzi z'aya makuru twabateguriye muri aka kanya. Mu Burundi uyu munsi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yagiranye inama n'uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi. Berejeje inama ibintu bimeze neza, hanyuma twibaza yuko imbere yuko umwaka uhera bijya bihano mwumvise bishobora kuba byahavuye imbere birashaka no kudashika mu mpera z'umwaka. Uyu ni Ministre Albert Shingiro ushinzwe ububanyi n'amahanga mu Burundi nyuma rero y'inama ye n'uhagarariye umuryango w'Uburayi muri iki gihugu. Polisi ya Uganda yahagaritse abarundikazi 41 bari bagiye gucuruzwa mu bihugu by'Abarabu. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo impanuka ya bisi yahitanye abantu bagera kuri 40 mu burengerazuba bw'igihugu. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kohereza amato y'intambara mu nyanja y'umukara Mer Noire mu gihe mu karere hatutumba intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu bagera kuri 40 bahiriye muri bisi yari imaze kubirinduka irashya irakongoka ni mu ntara ya Kwilu mu burengerazuba bw'igihugu. Ibindi tubibaze Fidele Niyongabo. Iyo sanganya ryabereye hafi y'imihana yahitwa Kiwawa mu buseruko bw'umugwa mukuru Kinshasa. Iyo nkuru yatangajwe na buramatari w'intara ya Kwilu Willy Itsundala amenyesha ko mu bantu 31 barokotse muri iryo sanganya 9 muri bo bakomeretse bikomeye cyane. Amasanamu yahererekanijwe ku mbuga ngurukana bumenyi yerekanye bisi yagize iryo sanganya irikira ku muriro, ivyamwa byari muri iyo byasanzaye mu ibarabara. Impanuka z'inkumbi zirakunda kuba muri Kongo, igihugu kingana akarere k'Uburaya bwo mu burengero mu bunini. Amabarabara muri ico gihugu ameze nabi kubera kutitabwaho neza. Urwego rw'igihugu rujejwe kwirinda amasanganya mu mabarabara rumenyesha ko habaye impanuka inshuro 1895 mu mabarabara yo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko mu mwaka wa 2019 wonyene, aho abantu 261 bahasize ubuzima. Fidele Niyongabo komereza muri Chad, aho abantu benshi batawe muri yombi baregwa gutegura ubwicanyi mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu azaba ejo bundi ku cyumweru. Abo bantu bahagaritswe bagirizwa ko bari bafise imigambi yo kugandagura abanyepolitike bakomeye no guturitsa amabombe mu bibanza by'amatora hamwe n'icicaro c'umugwi w'igihugu ujejwe amatora imbere y'amatora yo ku munsi w'Imana. Abanyepolitike bari mu bahagaritswe bagirizwa ko bariko bategura kwica abanyepolitike batavuga rumwe na leta n'abaserukira amashirahamwe haranira inyungu z'abanyagihugu bafise umugambi wo kubishyira ku gatwe ka leta. Abaserukira amashirahamwe haranira agateka ka muntu n'abanyepolitike batavuga rumwe na leta batangaza ko bategetsi bakandamiza batavuga rumwe na leta imbere y'amatora yo ku munsi w'Imana. President Idriss Deby ariko arondera kongereza ikiringo c'ubutegetsi bwiwe kimaze imyaka 30. Umunyapolitike bahiganwa Yaya Dilo ari mu kinyegero kuva abantu babiri barimwo nyina wiwe bishwe mu gitero cabaye muhiriwe mu kwezi kwa kabiri. Abatavuga rumwe na leta basavye abanyagihugu kutitaba amatora mu ntumbero yo kwiyamiriza ubuyobozi bwa President Deby. Imyiyerekano yabaye mu bwicanyi yaradutse mu gihugu cyose inyuma yaho Deby atangarije mu kwezi kwa kabiri kwazokwitoza mu kindi kiringo c'imyaka 6. Mu gihe intambara itutumba muri Ukraine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yohereje amato y'intambara mu karere. Turkiya yemeye kuyaha inzira, nibyo team ishimwe atubwira. Guverinoma ya Ankara muri Turkiya yatangaje ko yamenyeshejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri wa gatanu ko abiri mu mato yayo y'intambara azanyura mu nyanja y'umukara kugeza itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatanu. Ni mu gihe Uburusiya bwashyize ibirindiro by'ingabo zabwo ku mupaka uhuza na Ukraine mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Harashize igihe gito hatutumba umwuka utameze neza hagati y'ingabo za Ukraine n'ingabo zitavuga rumwe na leta zishyigikiwe n'Uburusiya mu karere ka Donbass ko muri Ukraine. Ubudage bwasabye Uburusiya kuvanaho ingabo zabo mu gihe Moscow ishinja igihugu cya Ukraine ubushotoranyi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Turkiya yavuze ko biciye mu masezerano yasinywe mu Busuwisi bohererejwe ubutumwa iminsi 15 mbere binyuze mu nzira ya diplomasi ko amato abiri azanyura mu nyanja y'umukara kugeza ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatanu.
amasezerano ya Montre yo mu 1936 aha Turukiya uburenganzira bwo kugenzura imiyoboro ya Bosphorus na Dardanelles no kugenga amato y'amahanga atwara ibicuruzwa. Tugarutse muri Afrika, muri Djibouti by'umwihariko abaturage biriwe mu matora y'umukuru w'igihugu. Umwe mu bakandida President Omar Gele uri ku butegetsi kuva mu 1999 arashaka manda ya gatanu. Ibindi Fidel Niyongabo. Gele afise imyaka 73 muri iki gihe ariko ahiganwa n'umukandida yigenga Zakaria Ismail Farah yahagaritse kwiyamamaza kirikare avuga ko atashobora kubikora mu mutekano. Abane bagura umukuru w'igihugu bavuga ko ari umutegetsi atwaza gahotoro, amara abandi bamubona ko ari umutegetsi ari inyuma y'iterambere n'umutekano w'igihugu. Djibouti kiri ku nkengera z'ibahari ritukura Mer Rouge, ni imwe mu nzira yo mu mazi iri mu ruja n'uruza rukomeye mpuzamakungu bw'ubwato butwara ibicuruzwa. President Gele ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'igihumbi 1999 inyuma y'urupfu rw'uwo yasubiriye Hassan Guled Abtidon, president wa mbere wa Djibouti. Ico gihugu cahoze gikolonijwe n'Ubufaransa caronse intahe y'ukwikukira mu mwaka w'igihumbi 1977. Yaheruka kubwira abamenyesha makuru ko yumva adashaka kuguma ku butegetsi, ko yamara yishuye ku vyifuzo by'abanyagihugu, amenyesha ko ari bo bamusavye gusubira kwitoza bifatiye ku iterambere yabazaniye. Abantu barenga 225 bariyandikishije kugira batore ku banyajibuti 600 baba muri ico gihugu. Djibouti kigizwe n'ubwoko bw'abasomali, abafa n'abarabu. Noneho tujye muri Mozambique. Leta yohereje abaganga bo gufasha kumenya abantu 12 bishwe baciwe imitwe mu bitero by'abarwanyi ba Kiislamu byabaye mu kwezi gushize mu mujyi wa Palma mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru y'igihugu. Eugene Mukankusi aratugezaho iyi nkuru. Umutegetsi mu gipolisi n'umuvugizi w'ingabo bavuze ko abishwe byabonekaga ko bari abanyamahanga nubwo bitari byemezwa. Umukuru wa polisi mu karere mu ntangiriro z'iki cyumweru yabwiye televiziyo TVM ko asubiye mu mujyi nyuma y'igitero yafashije gushyingura imirambo y'abantu 12 bari baciwe imitwe. Ejo kwa kane umuvugizi w'ingabo Chongo Vidigal yemeje ko abishwe bari abazungu, cyakorengeho ko ibihugu byabo bitakwemezwa bitewe nuko imirambo yabo yari yarangiritse. Yavuze ko igisirikare cyohereje itsinda ry'abaganga gufasha kumenya abo bantu baribo. Imirambo yabonetse hafi ya hoteli Amarura, aho abantu benshi icyarimwe abanyamozambike n'abakozi b'abanyamahanga bari bahungiye mu minsi ibitero byabayemo mbere yo kugerageza gutoroka bifashishije imodoka ku itariki 26 y'uku kwezi gushize kwa gatatu zikavumbukirwaho n'igitero. Abantu 7 biciwe muri izo modoka barimo umugabo w'umwongereza n'umunyafrika y'epfo. Bombi imirambo yabo yari yamaze gukurwa i Palma. Guverinoma yavuze ko abantu barenga 10 biciwe mu gitero kandi ko imiryango itanga imfashanyo isanga ibihumbi baravuye mu byabo. Cyakora umubare w'abahitanwe n'igitero n'abavuye mu byabo nturamenyekana neza. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Igikomangoma Philip, umugabo w'umwamikazi w'Ubwongereza, yitabye Imana. Philip yarashigaje amezi 2 kugira ngo yuzuze imyaka 100 y'amavuko. Mu kwezi kwa kabiri yagiye mu bitaro kubera ibibazo by'umutima. Yahamaze ukwezi, ahava ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa gatatu gushize asubira mu rugo iwe mu ngoro yitwa Windsor Castle, ari naho umwamikazi Elizabeth wa kabiri akorera, niho yatabarukiye. Philip akomoka mu muryango w'ubwami wo mu Bugereki. Ise umubyara igikomangoma Andrea yavaga indimwe n'umwami w'Ubugereki. Ubwami bwahiritswe mu Bugereki Philip ari umwana w'umwaka umwe n'igice. Umuryango we wabanje guhungira mu Bufaransa, nyuma baza kujya kuba mu Bwongereza. Philip yashyingiranwe na Elizabeth mu 1947, imyaka 5 mbere y'uko Elizabeth aba umwamikazi, asimbuye ise George wa gatandatu wari umaze kwitaba Imana mu 1952. Bafitanye abana 4, abuzukuru 8 n'abuzukuruza 9. Noneho tujye mu Bugereki, aho umunyamakuru witwa Giorgos Karaivas yishwe arasiwe imbere yiwe n'abantu bataramenyekana. Tim Ishimwe aratubwira uko byagenze. Polisi y'icyo gihugu yatangaje urupfu rwa Giorgos Karaivas kuri uyu wa gatanu, aho yavuze ko yarasiwe imbere yiwe mu rugo Athens agahita yitaba Imana.
polisi yavuze ko impfu nk'izi zibasira abanyamakuru zidakunze kubaho. Polisi yabwiye kandi ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko uyu munyamakuru yakoreye televiziyo yigenga yitwa Star kandi ko yanayoboye umuyoboro wa blog witwa Bloko ucisha inkuru kuri internet. Muri raporo ya polisi yavuze ko yarashwe amasasu menshi n'abagabo babiri bari kuri moto. Mu busanzwe inyubako zikoreramo ibitangazamakuru muri iki gihugu nizo zikunze kugabwaho ibitero, aho ubwicanyi bugendereye abanyamakuru bwabo budakunze kubaho. Mu kwezi kwa karindwi ariko nyiri ikinyamakuru cyitwa Tabloid Stefanos Chiaos yarokotse urupfu nyuma yo kurasirwa nawe hafi yo mu rugo n'umugabo wari wipfutse mu mutwe akamurasa ku gikanu no mu gatuza. Ubu iperereza rirakomeje ngo harebwe impamvu y'uko gushaka kwibasirwa. Muri 2010 kandi undi munyamakuru uyobora radio akanakora inkuru zicukumbuye Socrates Diolias nawe yarasiwe hafi yo mu rugo. Muri icyo gihe televiziyo ya leta yavuze ko yarimo gukora inkuru ijyanye n'ibya ruswa. Itsinda ry'abantu batashatse kwimenyekanisha ryavuze ko ari ryo riri inyuma y'ubu bwicanyi, ariko kugeza ubu ntabwo ikibazo kirakemuka. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turavugira no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu, no kuri internet wa3.radio-yacu-voa.com. Mu kanya gato cyane amakuru y'ibiyaga bigari. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahereye mu Burundi. Uyu munsi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Albert Shingiro yagiranye inama n'uhagarariye umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi muri iki gihugu. Inama irangiye, Minisitiri Shingiro yatangaje ko afite icyizere ko umuryango w'Uburayi uzaba wakuyeho muri uyu mwaka ibihano wafatiye Uburundi kuva mu 2015. Mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ukorera mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya yakurikiranye iyi nkuru. Basohotse mu biganiro cyabereye kuri imwe mu mahoteli ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, Ambassadeur Claude Bochu aserukira umwe bwa Buraya mu Burundi yabwiye abanyamakuru ibyaganiriye n'umushikanganje w'u Burundi ajejwe imigenderanire n'andi makungu n'abari kumwe nabo byerekeye amasezerano ya Cotonou ahuza umwe bwa Buraya n'ibihugu bya Afrika n'amazinga ya Caraïbe hamwe na Pacifique. Nous avons parlé de la gouvernance dans le domaine des droits de l'homme, du climat des affaires, de la coopération sur la scène internationale entre le Burundi et l'Union européenne et twavuganye ku bijyanye n'intwari ibereye agateka kazina muntu, icyuka cy'ubutunzi, imigenderanire hagati y'u Burundi n'ubumwe bwa Buraya, ugushyiraho utuzi, uguteza imbere ubutunzi, inyubakwa, bene iyo myitwarariko. Ibi biganiro twifuza kubyagura muri kazoza mu mutima w'amasezerano ya Cotonou ateganya bene ibiganiro hagati y'ibihugu byasinye n'ubumwe bwa Buraya kugira ngo tuvugane ibyo mu gihugu n'ahandi ku bihanze isi birimwo ibifatanye n'ikoranabuhanga hamwe no gutunganya igisata cy'ubutungane busha. N'icyifuzo cyacu kubandanya ibiganiro n'u Burundi. Donc c'est notre souhait de poursuivre ce dialogue avec le Burundi. Niko Bochu yasiguye. Izo biganiro Albert Shingiro wajeje imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu abona ko bigiye kuzana umwimbu imbere y'uko no mwaka urangira. Ubu rero turafise ubushake bwa politiki, haba abadukorana na twe gushaka bwa politiki buriho, ku buryo ko twibaza mu minsi imbere yuko dushobora kugira icyo dushitseko, mbere n'ibihano byari byafatiwe Burundi n'ibihugu bishobore gukugwaho vuba na vuba ata kintu kinini gisabwe. Hanyuma ibindi navyo tuzoguma turamenyesha ngo tugiye guhura mu mezi abiri, tuzosura duhure nabo banantumiye kugira nzongere urugendo mu bihugu by'iwabo kugira ngo tubandanye tunagura iyo migenderanire hagati byacu n'ibihugu bigize umuryango w'Iburaya. Nuko rero mu camake duhejeje inama ibintu bimeze neza, hanyuma twibaza yuko imbere yuko umwaka uhera bijya bihano mwumvise bishobora kuba byahavuye, mbere birashaka kudashika mu mpera z'umwaka. Nkaba ndarashimye, murakoze. Umuryango umwe bwa Buraya cyane cyane igihugu cy'Ubufaransa hari ikindi kiraje ishinga ukwakira abategetsi b'abarundi muri iyi minsi inyuma y'imyaka 5 irenga bigumira mu gihugu. J'ai eu le plaisir avec mon collègue français de remettre à son excellence monsieur le ministre une lettre d'invitation, d'accueil dans
nagize umunezero two na mugenzi wanje w'Ubufaransa wo guha ubutumire nyakubahwa ministre wo kuza mu migwa mikuru yacu. Leta y'Uburundi n'abategetsi b'Ubufaransa n'ibindi bihugu vya Buraya bazovugana uko bizogenda. Ni umunezero mwinshi kuko ni ikimenyetso kiri mu nzira y'inagurwa ry'imigenderanire, kuko haheze igihe kinini atamushikiranganje w'Uburundi aje i Buruseli canke i Paris. Iko bocu yashimangi Metro Janvier Bigirimana twaratukuna page Burundi yabwije ry'Amerika ko mu bikorwa byose icyifuzo ca leta gukurwaho ibihano. Kwibaza ko hariho inzira zibiri zishoboka. Inzira ya mbere nuko koko bishobora kuvamwo ikintu ciza, ni kuvuga leta y'u Burundi ikikubita gashi kubahiriza agateka na muntu ikagira ibintu ihinduye mu bijanye n'ingene itoteza abatavuga rumwe nayo, cyane cyane abamenyesha makuru, abadaharanira ibyiciro vya politike bahanira agateka na muntu, abanyepolitike batavuga rumwe n'iyo leta, cyo kimwe n'abandi banyagihugu bikekwa ko bashobora kuba badashika iyo ntwaro. Aho twibaza ko byoshoboka yuko haba igihinduka, maze ubumwe bwa Burayi bukagira ico buhinduye mu bijanye n'ibihano bwari bwarafashe. Iyindi nzira ishoboka ari nayo no musi turimwo, ni yuko leta y'u Burundi ibesha ubumwe bwa Burayi gafata ingingo zidafashe ku tuntu duto duto, mu kwibaza yuko ubumwe bwa Burayi buheza buca bwemera yuko ibintu vyahindutse maze ibihano bikahava. Ubumwe bwa Buraya bwahagaritse imigenderanire na leta y'u Burundi mu ntango z'umwaka wa 2016 buyagiriza guhonyanga agateka kazina muntu no kwanka kuvugana n'abatavuga rumwe nayo. Kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka bwatanguje ibiganiro n'abategetsi b'ico gihugu. Abadepite barenga 40 basasi Buruseli baranditse mu minsi ishize berekana impungenge ko hakiri kare kuwo muryango usubira gucudika n'u Burundi, bagiriza ico gihugu gukomeza guhonyanga agateka kazina muntu no kutubahiriza uburenganzira butari buke. Eroje Urikaneza, ry'Amerika. Tugume mu Burundi aho amashyirahamwe yigenga agera kuri 20 yandikiye President Evariste Ndayishimiye amusaba kugira icyo akora kugira ngo abakekwaho urupfu rwa Ernest Manirumva bafatwe kandi bahanwe. Hashize imyaka 12 yuzuye neza uyu munsi Manirumva yishwe. Yari Vice President w'ishyirahamwe rirwanya ruswa Olucom. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda. Kubwe amashirahamwe yigenga ni na 18 akorera mu Burundi na mpuzamakungu, iyicwa rya Ernest Manirumva yahoze yicagiye atutwara ishami Olucom rirwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta mu mwaka wa 2009 yari rigamije kumubuza amatohoza yari kwarakora. Mu rwandiko ayo mashirahamwe yashize ahabona abayarongoye bemeza ko uwo bita ko ari inzira karengane yaragejeje kure amatohoza yerekeye ubunyonyezi mwigugwa ry'ibigwanisho ryari kuri yakogwa mu gipolisi mu mpisho. Inyuma y'imyaka 12 ayo mashirahamwe yigenga n'inani zayo desaba umukuru w'igihugu w'u Burundi gutegeka ubutungane bugakura mu nzira iyo dosiye. Gabriel Rufyiri atwara iryo shirahamwe Olucom. Isi yose amashirahamwe yigenga eka n'abandi twese twaragerageje kugira ngo turabe ko tworonka ukuri ubutungane kuri Ernest Manirumva, ariko kugeza n'uno munsi tubona urubanza ahubwo rwaciye ruhagarara. Arico gituma amashirahamwe atari make yifuje kwitura nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi kugira ngo wewe ari umucamanza mukuru abwire ubushikiranganji bw'ubutungane cyane cyane sentare ntahinyuzwa dosiye irimwo twayishizemwo mu mwaka wa 2013 imyaka 8 irarenganye, ubwo rubanza ntirurigera ruva aho ruri. Amatoza ya mbere yakozwe n'igipolisi cy'u Burundi yerekanye ko ibiro vya Manirumva vyabomowe mu ijoro ry'itariki 8 buca haba itariki 9 ukwezi kwa 4 umwaka wa 2009. Amadosi atari make aribwa no mu nziwe vyabonetse ko hatwawe impapuro z'amadosi atari make nkuko biri muri raporo y'igipolisi c'Amerika karuhariwe mu gukora amatohoza FBI cari cahamagawe na ONU hamwe no Burundi gufasha mu matohoza. Ni dosi yavugishije benshi haba mu gihugu no mu makungu.
haranatangujwe mbere n'isekeza ryo kurondera uko kuri giswe campagne justice pour Ernest Manirumva ari naryo aya mashirahamwe yigenga yanditse urwandiko ahurikiyemwo. Abatari bake barafashwe barafungwa muri iyo dosiye, ariko ayo mashirahamwe abona ko abafashwe ari nk'urwitwazo kuko aba batumye batigeze bakomwa. Raporo y'amatohoza yakozwe n'igipolisi cy'Amerika karuhariwe mu gukora amatohoza FBI yerekanye ko ubu bwicanyi bwakozwe n'abantu batumwe na bamwe mu nzego za leta harimo intwazangabo mu gipolisi n'igisirikare. Iyo raporo mbere yaradondaguye n'amazina. Ico bikoze ayo mashirahamwe atangazwa n'ingene abavuzwe batigeze bashengezwa mu butungane. Rero tukaca tugira amakenga kuko tutabona y'ivyo bintu biriko biraja kubona dossier nk'iyo yatumye n'amakunga agira amatohoza muri buka icegeranyo ca gipolisi c'Amerika ijo ry'amatohoza muri buka icegeranyo c'umugwi wa gatatu ivyo bavuze. None umunsi rero turacarindiriye ubutungane, naho tubona ko bitoroshe twebwe mugabo ntituzokwigira duhagarika n'umunsi n'umwe. Barakoze ibintu byose ngo batuzibize mugari tuzopfa tubiretse kuko Ernest yayikorera igihugu, yakora ivy'igihugu ntiyakora ivyiwe. Nico gituma twifuza ko tumenya abateguye go rupfu, imvo yatumye bamwica n'ababishize mu ngiro. Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya ko urwo rwandiko rwarungikiwe umukuru w'igihugu rwoba rwamushikiriye, maze tubaza umuvugizi wiwe yamara umufasoni Everine Butoyi ntaco yashimye kutwishura. Twabajije kandi umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye ko ari ico leta ivuga kuri iyo dosiye ya Ernest Manirumva naho amatohoza yo bageze. Prosper Ntagwamiye yatwishuye amajambo make ati ntaco tubivuga ko ayo mashirahamwe agereranya ubwo bwicanyi n'ubwakorewe Floribert Chebeya Bayizire, umukongomani yaharaniye agateka kazina muntu yishwe mu mwaka w'2010, umwaka umwe gusa inyuma ya Ernest Manirumva, ndetse bakamwita Chebeya wo mu Burundi kuko nawe yishwe kubera amatohoza yariko arakora nk'uko ubutungane bwo muri Kongo buvyemeza. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. bakunze baradijwe ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi abantu batatu bishwe barashwe n'abakekwaho ko baba ari abasirikare ba leta bakorera ahitwa Kakongo muri segiteri ya Tanganyika, teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'Epfo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri iyi ntara ya Kivu y'Epfo, Vedaste Ngabo uri Uvira. Aba bantu ko ari batatu bishwe barashwe n'abasore bo mu mwana wo kuri Nyagisozi, aho ni mu birometero bigera kuri 30 n'umujyi wa Baraka. Amakuru dufite yemeza yuko bari bavuye gukurikirana inka zo ku mugorore zanyazwe n'abagwanyi ba Mai Mai. Uwitwa Ngirumukiza David ni umuyobozi wa lokalite ya Bibogobogo. Abaye mu gitondo bisa moya n'igice nk'abasukirije Mai Mai raza yaretse mu mutambara imaze gushika ifata ingera zishorera, imaze kubishorera defense iratabara, abaturage nabo bagenda bakurikira zabo bashitse mu nzira. FARDC yungukira n'abaturage bapfuye, abaturage batatu ubita ndisabiye n'indita Arihutirwa n'undi ngo ni Ngaya, abo nibo bapfuye na FARDC bagiye batabara inka zabo. Bari batabaye bose, ni gute yabishe batabaye bose? Abaturage ngo bari ku inka zabo, n'abungeri bari ku inka zabo, abasirikare ngo bari bafashe amushe bahita babarasa. Kugeza no munota cy'amenya impamvu FARDC kuko cyuma abaturage n'imari yabo no gutanga imiti ipaka y'igihugu. None urumva
n'ibitangiye kuba ku baturage. Umuyobozi wa gisirikare muri rejima y'ibihumbi 2022 Colonel David Ipanga ari nawe ugenzura abo basirikare bashinjwa kwica abo basore batatu yemeje ko abo bantu bishwe, gusa yasobanurira Ijwi ry'Amerika ko amakuru ahagije y'uburyo bishwe atarayamenya kandi ko yohereje umuyobozi wa batayikorera kuri Mugono gukurikirana icyo kibazo. Ikindi uyu musirikare uyobora rejima y'ibihumbi 2022 yumvikanishije nuko hashobora kuba abasirikare bitiranyije abo basivile bari bavuye gukurikirana izo nka n'umwanzi wari wazinyaze, kuko muri abo basore barashwe bari bafite imbunda zibiri. So bwa mbere abasirikare ba FARDC bakorera muri rejima y'ibihumbi 2022 bari muri batayo iri kuri Mugono bashinjwa kwica abaturage, kuko tariki ya 10 y'ukwezi kwa gatatu mwaka 2021 bishe barashe abaturage babiri mu Rusenda nk'uko bitangazwa na Ngirumukiza David. Kandi yarashe abaturage babiri barapfa ndarakomereka, amayinga abiri ntarashira, none abandi nabo barapfuye. Ngo kebo baro complicité ya FARDC. Abonye agomba kubisha abandi nibo bisaba mwabo bajya bise iyo batayo didatabera iyo didatabera yabishe yayo bishe nabo bandere. Rero cyo gusaba ko iyo batayo ihafu bakabreza iki batayo bituma umutekano w'abaturage kuko bamwe urumva ko bafite kumara. Mwomenya yuko umwaka ushize 2020 no muri teritwari ya Uvira ahitwa Sange umusirikare wa FARDC yisharashe abantu 12. Vedaste Ngabo ku bwaradijwi ry'Amerika Uvira Mutara Kivu y'Epfo. Radijwi ry'Amerika noneho tujye muri Uganda. Ikigo cya polisi gishinzwe iperereza kirimo kubaza amakuru abakobwa 41 b'abarundikazi bahagaritswe bagiye gucuruzwa mu bihugu by'Abarabu. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda Inyashius Bahizi arabiduha neza. Abo barundikazi 41 bari hagati y'imyaka 18 na 30 ubu bari mu maboko ya polisi yabashakiye inzu bacumbikiwemo mu mujyi wa Kampala mu gihe iperereza rikomeje ku kuntu bagejejwe mu gihugu nabo baba barabigizemo uruhare. Kuri ubu polisi ivuga ko yafashe umugabo umwe w'umurundi ukekwaho ko ari we wari urimo kuja kubagurisha kugira ngo bajanwe mu bihugu by'Abarabu gukora akazi ko mu rugo. Bwana Charles Twine umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe iperereza muri Uganda yatangarije Ijwi ry'Amerika ko ibi bimaze kuba akamenyero. Ati twafashe umuntu umukekwaho icyaha cyo kugurisha aba bakobwa. Ni umugabo w'umurundi witwa Joseph Ngaruka, ariko tuzi neza ko hari umugwi urimo n'abanya-Uganda akorana nabo turimo kubashakisha kugira ngo tuzabajanire hamwe mu rukiko tubashinje ubufatanyacyaha bwo gucuruza abantu. Bakoresha Uganda nk'inzira kugira mu burasirazuba bwo hagati. Mbere ho twagiye duhagarika abakobwa b'abanya-Uganda bari hamwe n'abarundikazi. Uri twafashe rero akaba yemera ko atari ubwa mbere bikoze, ko yari asanzwe yambutsa abakobwa abakishije ku kibuga cy'indege cya Entebbe. Entebbe airport to the Middle East. So it's not the first time, so to say. Ukurikije umuvugizi w'urwego rw'iperereza rw'igipolisi, ibihugu by'akarere bigomba kugira icyo byakora gukemura iki kibazo kuko aba barundikazi bagera muri Uganda banyuze mu bindi bihugu. Bwana Atwine yatubwiye ikigiye gukurikira. Sure, the next stage we virtually like a matter of procedure intend to have all the girls examined. Ati ikigiye gukurikira nk'uko bisanzwe tugiye gukorera ibipimo by'amagara aba bakobwa bose ndetse no kumenya uko bahagaraye mu bitekerezo dore ko bagaragara nk'abahungabanye cyane mu mutwe. Twatangiye kubahumuriza kandi kuko ni inzirakarengane kuko bamwe nta nubwo bari bazi ko bagiye kugurishwa, bari bazi ko bajanye gukora akazi mu buryo busanzwe. Nyuma dushaka ko bazatubera abatangabuhamya mu butabera tumaze kugezamo abo dukeka ko bari muri ibi bikorwa byo gushaka kubacuruza. Rero ibi tukaba dushaka kubikora tutarabasubiza iwabo kuko twabonye ko turamutse tubasubije iwabo bataratanga ubwo buhamya bizatugora kubagarura ngo babutange, kandi ambasade y'u Burundi yemeye kudufasha kuzabatahura. Then it may become very hard for us to call them back to testify. Nagerageje kumenya icyo ambasade y'u Burundi muri Uganda ivuga kuri iki kibazo, ariko ntibyashoboka kuko telefoni twagerageje z'abakozi bo kuri ambasade hamwe na ambasaderi ubwe Madame Epifane Kabushemeye zari zifunze. Si ubwa mbere abarundikazi bahagarikiwe muri Uganda baja kugurishwa mu bihugu by'Abarabu, kandi hari n'andi maraporo yuko hari no mu bindi bihugu by'ibituranyi aho abarundikazi basubijwe inyuma bajanwa ahantu batazi. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Inshuti zacu ni radiyo Ijwi ry'Amerika mukomeje